kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe Transodre yo Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro cy'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarikiye ikiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Michel na Mubano. Yozefu, uri maso? Uhindu dodora kwidisha gutyo. Babarira, ndondera Yozefu. Harageze kuja kwishura. Genda udodore ku muryango w'imbere. Kandi udodore nk'ufise ubwenge. Naramusesha abana. Ndanezerewe kukubona mu gitondo ca kare. Ariko none kuko riki ngaha. Uyu munsi mu gitondo umwigisha wacu araza kuvuga abatsinze muri ya mahiganwa y'integuro zo kubaka. Yego, none nari niyumviriye ko twojana. Ndeje kunywa icayi. Ingenda y'ishakoshi yanje tugende. Sa induru ndindire gatoya. Urakoze, ndarindirira ngaha. Reka ivyo bintu wigisha. Injira wicare, sinteba. Sawa. Bayi papa, bayi mama, ngiye kwishuri. Bayi turasubirayo. Ntibibagire gutwara utwufungurira kw'ishure yoze. Kandi ntiwibagire gukora igikorwa cawe niwagaruka. Urakoze mama, nabihize mu shakoshi. Kubw'ico gikorwa naho namaze gutegura imbaho turasubira. Sawa, tugende. Namaki kumengana umeze neza. Ntangorane. Oya shambwira. Sinagombye kubivuga tukiri muhira. Aho nashiki muhiri wanyu nadodoye kudirisha rya. Hanyuma urya muntu aca arugurura atangura kunkankamira. Uryari minani ni mukuru wanje. Sinamenye wariwe. Nace niyumvira ko iwanyu batagomba kumbona. Jewe njama muri saro muri imisi minani ari ngaha. Sinoguhisha. Hajya nagize ubwoba. Utinya minani? Ibyo vyimba byo gukoresha dusohotse nibiki? Biri mu gyano nahawe kubera ko ntaravye neza impene. Ntegerezwa no kuzori impene ya papa yapfuye uyo munsi. Naremereye papa ko nzoyimuriha vuba. Wabaye wa mbere mu ihiganwa rijanye n'integuro y'ivyo kubaka ni Yozefu mwene Rugamba. Kubera yuko Yozefu yabaye wa mbere mu gukora ikintu ciza kurusha abandi bose, umushinga ntahe Oncle Tade yafashe ingingo yo kumuha agashimwe. Nako kakaba ari impene nziza ya kijambere. Ingo wakire certificate yawe yoze. Urakoze umushinga naye Cambara. Yozefu, nanezerewe ko wabaye wa mbere. Uraca kwakira impene yawe muhiri wanje musohotse. Twongere duhe impundu Yozefu. Hanyuma rero ishure yose mwibuke yuko mwiyinga riza tuzoja kundava kuzana ibikoresho bizokora mu nzu y'abagwayi ba sida. Yozefu, uranejereje cyane kubona wabaye wa mbere mwihegano. Ubu bose muri Gwinyoni baguma bavuga wewe gusa. Urakoze papa. Yoze, hanyuma ugaca utsindira n'impene? Ego mama, ariko si impene isanzwe. Ire rirakamwa. Ni imwe mu mpene zidasanzwe zo kwa Oncle Tade. Ni zimwe ahora atunga agaca ashora. None uzoyishora? Oya papa, niyumviriye yuko iyi ari inyishu y'amasengesho yanje. Iyi mpene ikamwa ni yawe papa. Niko karyo ko kuriha ya mpene natakaza. Ariko iyo sino yakira kuko iyo ni impene idasanzwe. Igiciro cyayo kiruta impene zanje zose. Ntacyo papa yitware. Urakoze muhungu wanje. Sinzi ico novuga mu kugushimira. Ndashima Imana yaciye inzira ngo ndahironke nshobore kuriha ya mpene yawe. Ndagenda afise devoir. Nugende mwana. Tugwane mu nducu ugenda. Ego mama. Urakoze mama. Yozefu,
ntunezerewe ko atakiguzi Yesu agusaba co kugukura kw'icaha. namashima Imana iminsi yose mama. Ivyo n'ibindi bintu na mama wanje yahora aza arambwira. Mushingana, kumbure harageze ko wogira ico ukora kuri ivyo. Kumbure. Gatari, urabona ukuntu Yozefu yakuze? Emwe mbona yarakuze kandi ashishikara gukura mu vyo gukurikira Yesu. Ugomba kuvuga iki? Vyabonetse ko umenga yiteguye gutanga ibishoboka vyose, apfuma heba impene yiwe ngo akurihe, aheza agira amahoro nawe. Mu cete c'Abaroma igice ca 12 ku murongo wa mbere havuga ngo mutange imibiri yanyu ibi bimaze ibizima vyera, bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimaze. None wewe niko wibaza? Wowe vyiyumvire gusa, n'akarorero k'ivya Yesu. Uretse ko Yesu atacaha yakoze, ariko yatanze ubuzima bwiwe adupfira ku musaraba ngo dukizwe, kugira ngo dusubire kugirana ubucuti n'Imana. Ndanezererewe cyane umuhungu wanje. Ese Minani nawe yogeraho atunezereza nk'uko. Mwaramutse nyoko. Mwaramutse Yozefu. Mwaramutse Munyana. Ndagiye kubabona. Urabona rero Umunyana, ivyo yaravuze vyari ivyo. Vyibiki. Yozefu yavuze yuko tuza kugusanga ku giti kinini, duce dutembera hanyene. Kandi ni naho hafi kurusha gutambuka kugeza ku rusega rwo kuri Benga. Muzanywe n'iki ko amasaha agiye? Haza habaye ku mugoroba. Twakuzaniye amagi. Natangaye kandi ndaryohewe. Pasi igirishike tukadufisa amagi menshi muhira. Naho twoyaje nitwoyamara. Inkoko zacu zita amagi menshi. None mama yavuze ngo tukuzane amaduzeni 2. Murakoze bana. Kandi mumbaririre mama wanyu ko ndamushimi. Turamubwira nyoko. Kandi ndabafitiye inkuru ivuga ku vy'amagi. Sinzi ko mufise umwanya. Erega twama tugufitiye umwanya nyoko. Yozefu, ngomba kugumya mu minwe igira imwe muri aya. Sawa? Ntufate ku ruhande. Shira urutoki rumwe ku mutwe, uca ushira urukumu ku wundi mutwe. Ego. Ubu rero, uca ufyonda cyane uko ushoboye. Ariko nova ndarimena. Raba ko wobishobora. Fyonda cyane Yoze. Sishobora kurimena. Asanga utavyemera. Gerageza nawe. Ico nico nagomba kubereka. Iyo ubaho ukora ivy'Imana igomba, ukamwemerera kukugumya mu maboko nk'uko warugumije igi, nta ngorane naho Satani yoza nibikomeye ngo bigufyonde, ntibyoshobora gufyonyora ukwizera kwawe. Ndavyumvise. Igihe naho utari mu maboko y'Imana, ukagerageza kubaho uko wigombeye, ikintu naho coba kidakomeye cyane kigufyonze ku ruhande, raba intoke zanje. None heraba ubuzima bwari muri ryagi buba butakaye. Rero amagi ameze nk'abantu bari ku isi. Bataje ku Mana ngo bayemerere babungabunge, bashobora kumeneka. Bashobora kumeneka ubuzima bwabo bukabonekera bukononekara. Kujya kw'inkoko. Bataje ku Mana ngo bayemerere babungabunge, bashobora kumeneka ubuzima bwabo bukononekara. Kujya kw'inkoko ibundikira amagi yayo, irazibungabunga kugezaho aberagurwa, ikaguma yasusurutsa, akagira ubushyuhe buyakwiye. Naho tuje ku Mana, iratubungabunga kugeza tuberaguwe mu bandi bizera. Nivyo Munyana, iratwoza icyaha cyacu. Kandi duswi natwo tuguma hafi ya nyina watwo. Ego, kugira ngo nyina watwo atubungabunge nk'uko Imana ibungabunga abantu bayo, ikabafasha gukura mu kwizera. Imana ni nayo ikingira abantu bayo ivyago. Ya mpene yava mu ruhongore kugura urugi gasohoka mu ijoro. Ndibuka ko yaciye ihura n'igikoko kirayica. Rujya rugi rugereranywa n'irembo rivugwa mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 10 umurongo w'indwi. Havuga ngo nukuri ndababwire, ni jewe rembo ry'intama. Kuva ku murongo w'9 kugeza kuri 11 naho havuga ngo ni jewe rembo, kandi ugushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa, agataha agaturuka, akaronka icyanya.
igisuma ntikizwa n'ikindi atari ukwiba n'ukwica n'ugutikiza. Nanje joho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo zibironke busagutse. Ni jewe mwungere mwiza, umwungere mwiza yigura intama ziwe. Rero aho Yesu atandukaniye na Satani nuko Yesu yaje kubungabunga intama ziwe nk'umwungere yiteguye kuzicungura. Nayo Satani we azanwa no kwiba, kwica no gutikiza. Umuntu wese rero ategeza guhitamo. Yego, mu buzima umuntu ahitamo kimwe muri bibiri. Udahisemo gukurikira Yesu uraheza ugakurikira Satani. Ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ababashikirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Ibona, Grace Nibona, Dushime Anne Siela, ijwi rya nyokuru Consolate Kabura, umumenyereza w'igikino Samuel Sabimbo. Hagize ico ugomba kubaza canke gutunganira twandikire Transworld Radio Burundi agasanduku ka posita 1140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.